kugenekerezo ry'indwi rusama umuririmbyi Esther Nish ari kumwe na rebo yiwe Bokivlevo yahaye ikiganiro abanditsi n'abamenyesha makuru aho bagiriye ko bashira habona igikorwa c'indirimbo ciwe gishasha Kamensi bakaba bashikirije ko bagiye gukora ibiteramo mu ntara zine z'igihugu. Izo ntara akaba ari Bujumbura, Gitega, Ngozi, Rumonge. Igikorwa duheruka gusohora cyangwa amapreciation atandukanye, igikorwa ca Kamensi bira abantu benshi barakibonye kandi kiko kiragenda neza cyane, twaronka feedback nziza kubw'ico gikorwa. Rero twarateguye nka Bokivlevo, turiko turiyumvira tunabitegura, sivyo twiyumvira gusa ko byaratanguye kuja mu ngiro, kuko igikorwa kimwe kivyerekanye iki catumye tuzaga uyu munsi. Turiko turategura Kamensi tour, yo Kamensi tour, yo tuvuze tour hariho concert, hariho n'ibindi bintu byinshi bishobora kuberekeza. Ikindi gira kabiri nuko bashaka kumenyesha yuko Esther Nish mu kwezi kwa 12 azalansa album yiwe. Donc ivyo bintu rero dushaka kugira ngo tumenyeshe mu byo turiko turategura Bokivlevo n'ivyo bibiri. Bakaba barangije bashimira abanditsi n'abamenyesha makuru ko kuba bitavye akamo babateye.